nuko rero twabazaniye mutumire mwadusavye bakunzi b'ikinyamakuru cizewe ejo kinyamakuru mukunda cyane gose kibazanira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'iterambere bidukikije inkino imico kama business n'ibindi no munsi twabazaniye witwa DJ Jackson ariko atangure yidondora amazina yiwe. Ntangure ndabashimira kuba mwantumiye kuri Ejo TV. Amazina yanje ni Bacumi Jackson, Bacumi Freddy Jackson. Mugabo muri ibi vy'umwidagaduro nkunze kuba menyekana ku izina rya DJ Jackson. Sina amazina yanje yose ni Bacumi Freddy Jackson. Bacumi wowe uri umwana w'icumi mu muryango? Daire abantu benshi bakunda kunkosora Bacumi ngo nikosa ngo ngire bucumi ariko kuvyukuri ni Bacumi ni izina nkura kuri sokuru wanje. Ariko nibisiga kuri umwana w'icumi. Oya. Oya. Ego DJ Jackson ninde mbega vyaje gute abantu bakwite DJ Jackson no musi ufite imyaka ingahe? Imyaka 37. Jewe ndi Umurundi avuka mu ntara ya Ngozi. Nkaba mba mu gihugu ca Sweden mugabe ibikorwa vy'umuziki nkunda kubikorera ngaha mu Burundi. Hama kugira abantu batangwe kunyita DJ ni inkuru ndende cyane. Umuntu wa mbere yatangwe kunyita iryo zina ndavyibuka cyane n'umukongomani twigana yitwa Elongo. En fait ahantu niga muri campus twigana n'abanyeshuri hari muri Sweden canke Burundi. Oya hari mu kindi gihugu mwaci Burayi. Yari ntuze abanyeshuri international benshi bava mu bihugu bitandukanye za Benin, Congo, Gabon, Burundi. Turaza kubishikira. Uwo muntu rero yararaba ukuntu muri campus nari meze nka studio. Donc nari meze nka studio ugasanga imiziki bazakwirondera iwanje. Abantu bose bazana ama flash bagira gute agaca akunda kuntazira ukanduka DJ. Ndibuka ko no kuvyanka na vyanka. Kwico giye ko navuga kubera iki? Wowe n'umuziki mwahuriye he? Buriya histoire yanje n'umuziki yatanguranye ni radio. Jewe nakuze kuva ndi umwana muto inkundi radio sinzi ikintu vyavuye ko vraiment mugana nakuze nkundi radio cyane. Donc hahandi uryama iradio iri ngahaye ku musego ukavyuka iri ku musego wumviriza ibiganiro bitandukanye binabiriya. Donc voyage yanje n'umuziki vraiment novuga mu majambo make ko yatanguriye kuri ku rukundo rw'iradio. Novaye ko rero voyage yatangiye ku mu rukundo rw'iradio abantu bakuze nka manager wa Wiwe Lab. Yego. Wiwe Lab gisigura iki? Yatanguye ryari tangura gute? Wiwe Lab gisigura Buja and Kigali vibes. Ukuntu rero yaje iryo zina ryayo ryavuye cyatangwe nk'icimviro imbere yo kwiza kuba entreprise nk'uko tuyize yanditswe mu Burundi muri API cyatangwe nk'icimviro. Gusa ahantu naba igihe ntangura ku develop icimviro ca Wiwe Lab Stockholm muri Sweden nari mu DJ. Donc naravugiza imiziki mu ma bimwe bakwifurira byahavuye bibavyo. Buri ibintu dushoboye abantu kenshi nibo babibona canke ibintu dukunda abantu do l'extérieur nibo babibona. Donc harageze igihe ndabikora nka vuza imiziki mu ma club amwe ya Stockholm cyane ari fréquenté par la diaspora. Hanyuma nza gukonstate ikintu gikomeye cyane. Nza kubona ukuntu umuziki w'abarundi n'abanyarwanda ufise fan base imwe. Donc usanga duhurira kuri venues iyo batumye ko abarundi abanyarwanda usanga bahari, batumye ko abanyarwanda abarundi usanga bahari. Si muri diaspora. Ico ciyumviro kishakimvukamo cyanavuga nti okay kubera amaze guheba ibintu byo gudija naciye mvuga nti reka ndabe ukuntu no guma nkorera muri music mugabo nkore ku yindi face yindi ibi vya management directement. Ico cyumviro caciye kingumamo ndavuga nti reka ndabe ko nokora ikintu label imeze nka network hagati y'izindi mizibiri zivukana cyane.
Yes. ndumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane gose. DJ Jackson niwo mutumire wa Ejo. Uno munsi uva ku bwa DJ Jackson umuziki w'Uburundi bifashe gute? Ni kibazo gikomeye. Umuziki w'Uburundi waragize ingorane nyinshi cyane. Ingorane nini novuga nukuntu wabuze continuité. Kujya ikintu gikura kikagenda cevuriwa kiduga. Donc wagi ucibwamo n'ibintu bigenda bivuni ibindi ukamenga biratanguye ibindi bikagira uku ugasanga generation y'ubu ntihereje abakurikiye. Donc iyo ico kintu caratumye umuziki w'Uburundi ugira ingorane ikomeye ukuntu wevoriwe. Novuga ko umuziki w'Uburundi umeze nka kujya kuri mu mayira biro fait. Ngo sinovuga ubuye nguri kuri shakisha kuko harabayeho ibihe vy'ukubura ubumenyi. Vy'ukubura ubumenyi kumenya mbega ibintu bigenda gute, mbega production nziza ni yihe, umuziki do qualité nuwahe. Ubu ivyo novuga ko vyamaze kumenyekana abantu barabizi. Ubuye ikintu gisigaye no gutahura cyane nko kubaririmbyi hama ibisata bitandukanye bikorera kuri bikora muri domaine y'umuziki navyo ne bikitahukirwa, then uburyo vraiment bubonetse ibintu byoca bigenda neza kuko ingorane iri kiraboneka cyane no munsi nibura ry'uburyo bukwiye kugira abaririmbyi bashobore gutera imitahe mu bikorwa vyabo kuko uno munsi umuziki ntugikogwa nka kujya kwa kera. Umuntu yashobora gukora kugira inezereze canke kugira kine muri orchestre nationale. No, ubuye umuziki urazimvye. Investment ya music irazimvye cyane. Iyo rero ni challenge irikira tuma nk'impano nyinshi zimera nk'izikwamye kubera kudashobora kuronka ubushobozi bwo kuinvestisa mu bikorwa bimeze neza vyo pambana n'ivyahandi mu bindi bihugu mu karere. Then umuziki nyene industry ikagira itekanye rikwiye. Nuvuye ko ari ikiganiro cyose kiryoshe cyane gose. Ico kibazo mbajije ni nk'ikiganiro cyose cyo ikiganiro cy'isaha. Ego Bukivu Lab maze gukora n'abaririmbyi atari bake. Uno munsi mukora na Estanisha ariko muri kasi murakoranye n'abandi baririmbyi ngo basadbi n'abandi. Ego nakaye kamaro ko gukorana n'abaririmbyi. Ku muririmbyi akamaro ko gukorana na management kariho kandi ni kanini kubera buya ibikorwa vy'umuririmbyi ni vyinshi cyane. Umuririmbyi wenyene ufasha aya mazina yabo y'ama brand ni entreprise kwiye. Ni kuvuga harimo ibikorwa bitandukanye vyinshi wenyene vraiment ntabwo ashobora kuvyikorera wenyene. Surtout harimo ibikorwa biri technique, harimo ibikorwa bisaba ubwenge, hari ibikorwa vya administration. Ni kuvuga management usanga iri kiri intervenant, iri kiraza gusahiriza hahandi umuririmbyi nawe aba adashobora guhamvya igaca ihuzuza kuko umuririmbyi ntiyo panga indirimbo, apange choreography, azandike, agire gute, ategura ama performance, yongera ze kwandika makete yo kugira ibinibi. Donc umuririmbyi ntiyo ko intervenant kwiyo chaîne yose ngo abishobora. Nico gituma management ari avantage imufasha ivyo bindi abadashobora kwikorera wenyene. Yego mbega label itandukaniye kuki na management? Itandukaniro nini cyane kubera muri label c'est vrai haba harimo management mugabo label cha intervenant ku kindi gisata gikomeye cha production. No kuvuga label irakora icoye cyo ku manager umuririmbyi ariko en même temps iga produire burya ni ikintu gikomeye cyane
kuko produire bisigura amafaranga. Indirimbo maze kugutwara amafaranga menshi wayi production nk'iya bo bivana nibihe kubera amahera okay dufate kuri Sadbi indirimbo uvuga ati yarantwaye iya projet yose twakoze na Sadbi yari kuri ku biciro byo hejuru nk'indirimbo yayo kuko abakozi ko par exemple twakoze hari indirimbo itasohotse yazimvye cyane ntiyasohotse yari collabo ya Sadbi na Cindy wo muri Uganda. Indirimbo ntiyasohotse mugabo yarakozwe turayironka mugabo ntitwashimye kuyisohora. Donc ushizemo production zindi twari twakoranye na Sadbi cyo kiriya gihe Washington producer wa Washington yarazimvye cyane yaragezweho collabo ya Cindy na Sadbi ko niyo yari zimvye kuri kiriya gihe mugabo general ama projet yose yarazimvye sino muri rusangi indirimbo ya Estanish Come and See niyo novuga ko muri carrière y'ukuba manager na producteur ni audio izimvye no bamaze muri Bukivu Lab tumaze gukora ko baririmbye nibo bategezwa kubanza guha agaciro ibikorwa vyabo bagashiramo iyo rigueur bakamenya eske indirimbo ngomba gukora isoko nirihe ndiko ndatumbereza cha kwishikana mfisiye ntumbero ni indirimbo nukuvuga kuri parti nini yaje nkunda kuvuga ku baririmbyi ariko sibo bonyene rero hariho abandi benshi bafise uruhara muri iki gisata uhereye wanashaka kuri structure za management na zone zitegerezwa kuba sérieux zigakora ibikorwa neza hariho nandi mastructure aya ma network akorana n'abaririmbyi nk'aya ma association yabo za Micale des musiciens iziye za VAB il faut que begera abaririmbyi situ kuri terrain ibintu bikava mu majambo kenshi bikaja mu bikorwa kuko abarundi turakunda kuvuga amajambo meza cyane mugabo dukora iki amajambo ni gute tuyashira mu ngiro ikindi gikomeye cyane coco les pouvoirs publics rero nizo nagira mvugeho nazo zirakomeye cyane kuko muri ministère ushikiranganje bufise ugwaruka n'imico kama mu minwe zabwo nibaza ko bafise politique culturelle mbega imeze gute ivuga iki iyi fosse iki kinogo kiri hagati yaba ririmbyi abo vyega n'ababiyobora ikwiye kuhava cemura ndaba cyane nko muri sport ko sport irakunda kuba yegeranye na culture kenshi zikunda no gutwagwa ahantu hamwe abarongozi b'ibintu vya sport baregera cyane ama structure ya sport usanga begereye FFB Federation ya basket usanga begeranye abategetsi antuka bo muri ministère n'ama federation niki gituma abantu bo muri culture bategera abaririmbyi ko nushaka gutwara abantu tazi navyo birafise akamaro vyofasha muri mu gisata cyose cy'umuziki hanyuma hariyo n'abaduherera ibiraka ababaye bahora batuma ko abaririmbyi muze mu performing tubahembe bamenye ko umuririmbyi wo mu Burundi kameme nawe imvune yiwe bayirabe kuko nk'ubu hari nk'abantu nyene usanga baduha nk'ibiraka ugasanga nta n'indirimbo bonakoramo donc uca wiyumvira none nk'umuntu aba yiyumviriye gute sauf que jenda bamwe bamudamaze kubegera bakambwira bati none wibaza ko abayavuye abayavuye mbega kutavuza umuziki wacu mu bitambiro mu maradiyo kubici biratuma umuziki udatera imbere gose cyane gose kuko guha agaciro umuziki ukavuzwa ahantu henshi abafana edere bifatanye naho nyene ariko ndavuga kuko umupromotage twabiyaze tuya ku kintu c'igiciro c'abaririmbyi yambuye none nindabaha miliyoni 10 jenzo yavanahe ko itike abantu bataza oro mbona muri ville c'est ça urumva nukuvuga
kwaguha agaciro umuziki w'ikirundi mu mutambiro mu hehe hose ku maradiyo nivyo bituma umuririmbyi aduza agaciro ba bantu bakazoba interesse no kuza kumuraba mugabo deja muri conscience y'abantu barumva ko umuririmbyi wo ngaha hasi ari hasi udonko ngaha iwacu ari hasi par rapport y'uwo hanze kuko bavyumva deja no ku maradiyo bigaca bituma no mu promoter akora igiteramo bimugora kukivyaza umusaruro agaca atanga y'amahera y'intica nikiza ariko aho harakomeye hari ukuntu ushobora kubona nk'amashow ukabona hariko abaririmbyi nka 15 biriya bintu jewe ndabinegura kuko biriya navyo harimo gutesha agaciro abaririmbyi c'est vrai ibiraka nibiki kuri yo usanga affiche iriko abaririmbyi 200 sinzi ukuntu bisigura mugabo hari uko umuntu baba bataye agaciro deja donc twige kugira line up y'abantu nka 3 4 basangire mu mahera niho kagahembo kazoduga ikindi naco ibujumbura c'est vrai niho hari show mugabo aba promoter biyumvire aussi kuvyaza umusaruro abafana bo mu gihugu hagati kugira ngo amashow abe un peu diversifié mu gihugu anagwire voilà nico novuga ku kwijanye ni bon wongera umushikiranganje afise culture mu nshingano ziwe ikintu ca mbere nogerageza kwegera abantu begwa niki gisata abaririmbyi aba bose bakora mu izi industrie cane no kurondera abahinga bazi iki gisata cane kugira ngo bazane ibi vyimviro byose vya innovation uko ni gisata kirimo innovation nyinshi no gerageza kurondera abahinga babizi tugakora nka equipe ikomeye yo duza igahindura ibintu ikavyaza umusaruro izi mpano zose dufise mu gihugu muri mu majambo make nivyo nokora ubuhanga bugezweho mbega bukora gute wamusigura abaririmbyi akunko kumuririmbyi yo bakoresheje digital naka digital kivuye muri digital nibaza nagerageje gucagagura digital no kuvuga n'uburyo bwo gukonsoma de contenu médiatique ukoresheje aya ma device za telefone za iPad ma computer ibi byose dukoresha mu gukonsoma internet nukuvuga uno munsi mu Burundi naho kenshi dukunda kuba turi inyuma y'ibindi bihugu ahandi ibintu byo kudigitaliza hafi ibintu nka byose usanga bigenda bitera imbere kandi natwebwe dutera ariyo tuja uno munsi rero nko ku gisata c'abaririmbyi ni vyiza cane ko bufise content zawe umuziki wawe muri digital system ukabushobora kumviriza naho peut-être no munsi office abantu benshi bawumviriza ntaco ubushiremwo ntangorane hari igihe vyogirira akamaro umwana wawe hari igihe vyogirira akamaro umuryango wawe kuko sino projeta muri 2050 mugabo Jesse mbona ko ibintu vya internet na digitalization biriko birahagarara no munsi bifise intera ndende ngira ngo muramaze kubona ko aya magafam ari karagerageza no gushira amakable yabo muri mu ocean mu ocean gafam no kuvuga Google, Apple, Facebook, Amazon na Microsoft nuvuga bariko baragerageza gukira amarezo do connection yabo bisigura ko ibintu bifise intera ndende ejo bundi Twitter yaraguzwe twarabonye amafaranga yaguzwe ama miliyaridi y'amadolari ibintu bifise intera vraiment bifise ampleur nini même n'abachef des états bariko bagerageza kwegera abajene bakréer aya système ya internet aya marezo kugira barabukuntu bokorana huko nta shwayi hari donc abarundi rero bikangure vraiment cemaze imisi nkandi ko ndumviriza imiziki myiza cyane utaronka muri nuze
niyo distribution dufise shiramo none ibintu bitari ku isoko nawe ufise amatomati meza mu nzu utajanye ku isoko bigenda gute okay urashaka gucuyagurisha kuri internet bakaza baraguhamagara kuri WhatsApp bakaza kuyatora mugabo dimwe nshaka kuvuga ikintu utagize muri distribution ku isoko ni wo shavurira abantu ngo ntibakiguze eretse aho bashaka voilà iyo rero digital irafise partie internationale irafise na partie locale kuko amahera y'abaririmbyi menshi ari ngahaye ntihagira umuntu azobesha abaririmbyi ngo bariko baragurisha imiziki mana dusenga cyena ndavikunirwa ndabiraba ngahe Bujumbura abaririmbyi baragurisha imiziki ubwo nta politiki ya leta yokenegwa cyane nk'aya ibi bikora pesa flash bank boy not limit cash na ari bo bogurisha imiziki bonyene cyane ikintu kiriho kirantangaza nuko kuki abaririmbyi batavyitaho kandi imiziki ari yabo sivyo umuntu abibabwiye ukamenga ugumbo barira mahera mais c'est quoi na banza wumve l'idée d'abord banza wumve l'idée amiziki yabo irikiragurishwa mu gihugu kandi c'est le produit ngo muziki uragurishwa mu gihugu na OBR ntacihakura meme na OBR yirirwa aravuga ngo faire intervenir la loi d'auteur ni vyiraza muri bintu by'ibikorwa mva bwongo mugabo mu Burundi ni igihugu gifite amategeko akingira ibikorwa vyose vy'umuntu mu rudandazwa ubwo ari go gose ni ukuvuga dufashe loi du commerce voilà loi du commerce ufashe umuziki nk'ikidandazwa nta muntu numwe yemerewe kuwudandaza atafise omwe contrat canke ya uranguye kuri nyenewe ico cyonyene kirakwiye umuntu atiri warimba ibintu vyinshi donc it's up to artists nibo bonyene bashaka kumenya bati ibi bintu ni wacu tubikoreshe gute orore ingorane hari abaririmbyi ni benshi ni gute bashobora kumvikanisha amajwi yabo ni ya structure twavuga hejuru ni ya structure amicale des musiciens VAB nizo zindi za coopérative des musiciens n'izindi nyinshi kuko aho niho hashobora guhurira ivyiyumviro bigashobora no gushikanwa kure hahandi twavuga mu bategetsi babijejwe bikumvirizwa je hari umuntu twigeze kuba turiko turayagarambwira ati ntimuzovuge ngo abantu muri football ngo baronka amaviza ni kimwe ntimuyaronka muri music raba ama organisation kuna meze compara FFB na amicale des musiciens naho bihuri donc organisation tabaye sérieuse tout ça yep uno munsi umuntu ari mu entrepreneur y'umuziki umuririmbyi canke umu manager w'umuririmbyi umuhanura iki mu kurangiza ikiyago cacu n'umuhanura kwegera cyane ibintu akora akaba sérieux akavyinjiramo cyane pana kubikora mu buryo buri superficiel akavyinjiramo dipa indani byaba ngombwa niba ari cyo wiga ukaciga ukaduza ubumenyi niba ari cyo ubona kigoye ugahamagara umu expert yo gufasha kugira ngo ntuhave ugira tapage canke UI nko mu kintu utametriza cyane kuko umuziki ufise facette nyinshi cyane haba harimo aba expert benshi batandukanye ni nkuko kwa film je ni projet nkunda cyane mpora nsoma ntuzeya ikiraderura mana yanje nk'umudirecteur hari yaye editor wobo iki abantu benshi cyane filime ni ikunda kunyespira donc kugira abantu mwose kishashoboye nyimba yandika neza yandika umuziki no nkubo wocu manager ngo shimwarekana kwandikire rekana ndikire sita ninji iragute atavyuzi shiramwa ba expert kugira mu produce ikintu kiri professionnel okay nabe baririmbyi bakonezereza muri kino gihe ngacumi basi bo ndi nk'umu manager chivyiza kuvuga amazina y'abaririmbyi kuko cumenga ngomba kubabomanya urumva mugabo c'est vrai hariho benshi nemera okay tuvuge ko Murundi asanzwe atari manager wa Eastern canke abandi bo je ndemera bakidumu bafizo ibikorwa bakoze ba Satbi
ba Vishu aba bajene bakiriku Double J Dramati ni benshi cyane vraiment kwa Dramati yakwije 2,800,000 babukurikira kuri YouTube nibaza ko ubwahe buhinga ni karite y'umuziki ica yes ujya muziki ni mwiza abantu barawukunda uyu madam ni mwiza kandi umuziki mwiza urigurisha kubisanzwe ivyo we ntituze tubesha abantu ngo ifo gukina umuziki cyane iyo ni indi facette y'ikibazo ngo umuziki mwiza urigurisha abajournaliste b'umuziki bo basaba iki kintu no basaba no supporting umuziki w'ikirundi ariko cyane nabone barabe kimwe twavuga cyo kuguma muri domaine kuko umuntu afite umutima umwe n'ubwenge n'umutwe umwe urumva biragoye ko usatura umutima mu inshuro 10 nk'uburi umujournaliste tu es manager tu es promoteur d'événements donc c'est vrai nka mu Burundi biratugora ko umuntu yispecialize ku kintu kimwe kubera byose ifo kubizaza umusaruro mu buryo bushoboka mugabo urabe ko ubishobora byose neza kugira ngo tugwanye amaterisme niwe intervene mu kintu udaperforminga neza gishaka imanura indisi je nka jewe ntakubeshe hari ibintu byinshi nahevye kubera canke numva none aheba nk'umuntu ambwiye ati nkaronka nka feedback zimbwira ati ibi bintu vya management bikora nabi uri kurica indisi y'u Burundi uyimanura no biheba nkafata ibindi bintu kuko intérêt commun intérêt y'uruganda ni l'ensemble c'est la somme y'utu intérêt individuel tw'abantu canke uvuze ngo industrie y'u Burundi ni ensemble yaba ejo bande izi network zose uraziterateranya havuyemo nka zitanu muri 200 zikora ibintu bitameze neza zikwega zijana inyuma canke nka malebo tuseduze nka lebo 10 mu Burundi harimwo la moitié ikora neza n'indi moitié igira ukuye numva ko bice biba 0 moins 5 na plus 5 0 ejo turahategura mugabo hari mu minwe y'Imana twebwe nk'abantu tuguma dutegura jewe mvuga ejo ni heza toujours murakoze cyo bikindi kiganiro ko je vraiment hari kintu manura abajene siritu munsi y'imyaka 20 ndabasavye menye ikintu ushaka munsi y'imyaka 20 please muntabare umenye ikintu ushaka munsi y'imyaka 20 gikorereko mbo dufata warenza 20 waracerewe nyarutsa utangure kukimenya umenye ikintu ushaka donc ukuntu ugomba kurianta ubuzima bwawe bikukundiye nk'umuntu yo kumva iki kiganiro ari munsi ya 20 nyarutsa ubikore utarabikora naho ntangorane tangura urondere ukorere kuri gahunda myaka 30 ntizo gutange utaragira gahunda uzoba wamaze gucererwa murakoze cyane ejo kantu keza nkunda ahubwo nanje